nkuko mubibona hajya inyuma uyu munsi twatembereye ku ishengo ry'Abadventiste munsi w'indwi rya Sororezo mu ntumbero imwe gusa nayo ni yindi yo kugira ngo tubagezeho bimwe mu bikorwa by'abaririmbyi. Hano rero ku ishengo ry'Abadventiste munsi w'indwi Sororezo hari amakorale menshi atandukanye nk'inzamba y'iherezo, Calvary Memory, umwamaraje, Hodiana n'izindi nyinshi hamwe n'iz'abakenyezi. Ariko rero uyu munsi tuje gukorana na chorale Don Joy Singers. Twabasanze mu myiteguro bimwe twita ngo na ma repetition, turababaza kugira ngo batubwire bimwe mu byo bamaze kurangura no mu migambi bafise muri kazuza kafye kakure, eka muri rusange baza kutubwira ubuzima bwabo. Reka tubamwaye ngo tubumvirize nawe. Higano hino tugenda tuhabona babaye benshi, bamwe bafise ibibazo mutwe, abandi bishwe n'inzara, muribo harimwo ibimuga, abatabona abatumva, tubaramire tubasengere. Don Joy Singers niko harigizwe n'abantu bakiri bato. Umwe mu baririmbyi ba Don Joy Singers, nkaba ndayishimiye cyane kuba ndayirimo. Ndi mu bagize chorale Don Joy Singers. Toza wi chorale Don Joy Singers hano Isororezo, ni Kristo wo mushingiro rya Sororezo, aba ndi mu bagize umugwi wa chorale Don Joy Singers nga Isororezo. Mugiye kure n'injiji nkuko twabibamenyesheje, twabasanze muri repetition aho basanzwe bakora ibikorwa by'Imana. Niko hari by'ukuri umunezero, integuro zabo kabana kajya kuri bo ko guhindura akayaga. Kuri ni chorale iheza stress vraiment, iyo ndayigezemwo ndaryoherwa cyane cyane, nkibagira ibintu byinshi mba naciyemo kabisa. Iyo hageze mu ma repetition nukuri aba ari umunezero mwinshi udasanzwe, sinumva n'ukuntu no bivuga. Turarepeta tunezerewe, turyohewe, dufise akamwemwe kenshi. Niko hari kandi ifise ubumwe n'urukundo hagati yabo. Abaririmbyi barishimira cyane uwo mubano. Ni vyiza cyane, turafise n'abakadre bacu badukunda, abakuru ba chorale Don Joy n'ukuri abashefu baradukunda cyane. Iyo nka repetition iheze kenshi turakunda gutangura nka saa moya, tugaheza repetition nka saa 5 kubera biba byaryoshe, bakabona ko twashonje, baritanga bagakora mu mufuko, bakatugurira akabuyi kwa mwana w'umuntu n'amabenye, nukuri ibintu bikabasha kugenda neza. Badubuye n'umukenyezi afise uburenganzira bwiwe, ariko ikibabaje nuko rimwe na rimwe afatwa nabi. N'abarongozi nabo nuko barishimira abaririmbyi babo, haba mu nyifato mu mwanya w'integuro ndetse niyo hageze guseruka imbere y'ishengero. Abaririmbyi dutoza baravyitwararika, barabitahura cyane, ukuvugana abantu bari strict ku mwanya, tuvuganye isaha nuko nyene babashitse. Ikindyohera cyane no gufata, barafata cyane, ndirimo tuyiga rimwe tugarutse, nubwo twipresenta imbere y'ishengero canke y'abantu, nta kibazo na kimwe bintera cy'ubwoba, kugisata njejwe vraiment ni sawa cyane. Reka tugaruke ku gikorwa nyamukuru cyo kuririmba, naco mukaba muzi ko kivana n'integuro n'ubuhinga. Kuri ico gikorwa cyo kuririmba, kuko ko hari kugira itere imbere, byose bihera mu mwitozo mwiza. Singazi novuga kuri ico kintu cyo gutoza, Imana yaraduhezagiye kuko turafise uwudukurira yitwa Niyo Nkuru Leonide. Uwo muntu aramaze kuja hanze, aramaze gukurayo ubwenge. Novuga ko mu bimboneza y'umugwi ya chorale dufise ariwe afatiye ya mbere. Rero twarifuje kumenya ibikorwa chorale Don Joy Singers imaze kugaragaza no kugaragaramwo, haba mu nkurikirane z'indirimbo yasohoye, ibiteramo eka n'ibindi.
muri ivyo twagiye dukora ibintu byinshi bitandukanye mavuga butumwa gusohora amarubumu sanzwe ibikorwa twena dukora nibyo dufasha ishengero canke dufashanya hagati yacu cyo gufasha abantu boba batwituye hari ibindi bikorwa usanga tugena dukora kuraba abagwaye twaragiye mu mpimba turagiye mu bitaro nukuvuga ko ngerageje kwibuka ivyo nivyo bikuru hanyuma kukijanye n'amakorale canke abandi baririmbye twagiye tugiranira ubucuti tugakorana n'ibikorwa aha turahera cyane kuri korale dukunda cyane korale abaragwa ni korale mu ishinga ry'Abadventiste munsi y'indwi rya Kanyosha iri mu ntara mvuga butumwa ya Kanyosha ni korale twakoranye ibikorane byinshi turagendanira kenshi turibuka yuko twakoranye n'igikorane kidasanzwe civuga butumwa aho twarondera ibitabo dushobora gufashisha abandi bantu bataramenya ukuri aho n'indi korale nyene dufitaniye ubucuti ni nka korale ivyaremwe bisha na nyene duheruka kugirana concert dasanzwe kuri stade urumuri yo mu Buganda aho hari abantu bashika ku 200 abari bahari barabonye ingene stade yari yuzuye cyane ndi nayo n'amakorale azaradutumira mu bikorwa dufise baba canke baba bafise turafise nandi makorale nyene tugenda dufasha haba mu bikorwa cyo kuririmba canke kubafasha amajo mu ntara za Makamba turafise intara za Magara mu ntara za ruguru hagati mu gihugu ndetse na hano mu gisagara ca Bujumbura hari amakorara amwe dufasha mu kijanye n'amajwi canke kubaronsa indirimbo bivanye nuko urugero tuba turiko n'abatararushikako. Ibi bikorwa vya Chorale Don Joy Singers birafasha cyane urugwaruka rubiririmba mu gukora mu vy'Imana. Ikigaruka cyane n'ubundi n'umunezero bagira iyo hageze umwanya w'ibikorwa. Hama mugemba nezerewe muri iyo dusohokeye nk'ahantu runaka vraiment birangyohera cyane. Nkagira umunezero urenze kabisa nkumva ndavyishimiye. Podium naho niyo hageze umwanya wo kuririmba muri eglise runaka nukuri biraba ibintu vyiza cyane turerekana kamyemye tukerekana umunezero nukuri abantu benshi barafashwa kubera turaryoherwa cyane ntitugenda twasiritse oya turaryoherwa cyane tukerekana kamyemye ivyo tuba turiko turaririmba tukabiviva nyene nk'abantu nyene bashoboye hama nivyo nukuri murakoze Imana ibahezagira twagiye ndayikunda cyane yatumye menya intara nyinshi zitandukanye za Makamba Cibitoki za Kayogoro ikora intara nyinshi cyane hama iyo tugeze mu mwanya wo gufasha abashonje imfuvyi abapfakazi abari mu bitaro tubikora n'ukuri tunezerewe n'umwete mwinshi abanyororo eka n'ukuri biba ari ibintu byiza cyane kuko iyo ushitse aho ku mpimba n'ukuri utwaye agafashanyo ku banyororo bararyoherwa cyane bakagusabira imihezagiro myinshi n'ukuri Chorale Don Joy dufise imihezagiro myinshi ibivuye ku bantu bivanye n'ivyo natwe tuba turiko turabakorera hama nkarangiza nshima ukungena Imana yampaye kuba muri uwo mugwi nkaba ndawurimwo nivyo gushima Imana. Turashimira Imana cyane rero ko ntambwe imaze kutugeza kwa Chorale Don Joy Singers. Turashimira kandi n'abandi bantu benshi badufata mu mugongo hariho abantu benshi baduha uburyo hariho abantu benshi badusengera ku by'ukuri turabashimiye cyane abantu bose bari mu gihugu cy'u Burundi badufasha bari mu ishengero cyangwa abandi basanzwe bari mu ntwaro z'igihugu turabazi ni benshi cyane turabashimiye cyane ku nkunga nziza baba baduteye kugira ngo cy'Imana dukora gitera imbere novuga yuko rero dufise n'ubu imigambi myinshi
dufite imigambi myinshi turiko turakora turayisize imbere yanyu kandi turazi neza ko mudukunda tubateye akamu zo kwama mwadushigikiye kugira ngo igikorwa c'Imana gitere imbere murakoze. Ikiganiro twariko turakorana na Chorale Joy Singers yo mu Shingo ry'Abadventiste mu Sindwi Sorezo gihereye ngaha. Turashimiye abantu mwese mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mudukurikirane, tunabasaba ngo izi temwanyaje twahawe na bene data cyangwa se imitwaro baduhaye kugira ngo tuyisengere, kandi iyo dushobora gufashisha amaboko yacu nabyo nyine tubikore. Turabemere kandi yuko n'ubutaha tuzobagezaho amakuru y'andi makorale nk'uko twabemereye kuva mu ntango y'ibiganiro byacu. Umwami Imana akomeze kubagirira neza. Indirimbo nziza ndakwifurije nawe kuzobamo kuri uwo musi.